Kandi abayikaze bakunzi ba BTV Burundi aho muherereye mwese mu makuru twatorokanije kuri no musi agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Muri komine Mukaza ngo haribonekeza ikibazo cy'igurirana y'abantu baguma bahukana kandi biciye mu mategeko, nayo abantu bisiga amavuta ahindura urukoba babwirizwa kumenya ko bafise ibibazo bitandukanye by'ubuzima ngo naho babandanya bagwira. Reka ndabaha ikaze mu kanya nido ry'ano makuru. Ndasubiye kubaha ikaze kuri mwebwe mwese muriko muradukurikirana aho muhenereye mwese. Abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu byo muri Afrika bakoranye kuri no musi mu nama ya conference video bariko bararabira hamwe ingene baranguye umugambi wo gushigikira abakenyezi bafise ikibazo c'ubugumba. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye akaba yashikirije bagenzi we ivyo yakoze harimwo ingene yafashije abari bafise ibibazo bitandukanye. Reka dukurikirane umutambukanyi w'umukuru w'igihugu asubirwamwo na Mugisha Mirix. Nous préparons à lancer le premier centre de fertilité in vitro au Burundi dans les prochains mois. Un centre qui est initié par la Fondation Bonne Action Mugiraneza Akibimba. Avec la Fondation MEC, twiteguriye gutanguza ikigo kizofasha abakenyezi bafise ingorane zo gusama inda. Ikigo kizoba cegukira Fondation Bonne Action Mugiraneza mu Kibimba. Fondation MEC dufatikanije twarakoreye mu bisata bitandukanye by'ubuzima bwa misi yose no kubijanye n'amagara meza. Ivyo twabishitse ko dutonganije amahiganwa y'indirimbo n'amareresi za Fondation MEC. Ugwaruka rwitabiriye ayo mahiganwa bafatwa nk'imboneza mu kibano. Mu mwaka uheze benshi baratsinze kandi ndizera ko bizobandanya nko muri uno mwaka biciye ku mahiganwa 8. Ndashimiye bidasanzwe Fondation MEC ku ntererano no mu kudufasha kugarukira ku miryango 150 yari yatewe n'ikiza ca COVID-19. Mu kubandanya intumbero yacu yo guha agateka umukenyezi, twifuza gufasha abakenyezi babaye mu bukene, abagize ingorane y'ubugumba bigatuma batabwa nabo bubakanye. Abo bakenyezi bashobora guca baja muri uyo mugambi Bernard Empowerment wa Fondation MEC. Et a été victime du phénomène de fertilité dans les couples et abandonnés par les maris. Celle-ci pourrait faire partie du programme Bernard Empowerment de la Fondation MEC. Bimwe mu bibazo bihanze ikomine ya Mukaza hano mu gisagara ca Bujumbura ngo harimo ko abenegihugu baba muri iyo komine batitaho kuja mu makoperative hamwe n'ibitigiri bibandanya vyongera vyo kwahukana kandi biciye mu mategeko. Ivyo bikaba vyashikirijwe na Renovasi Ndihebura hari mu nama yagiranye n'abarangurira imirimo itandukanye muri iyo komine harimo abarongoye amashengero, amashirahamwe n'abandi. Ni muri ya mugenzi wacu Elvis Munyaneza. Mu nama idasanzwe yakoranijwe n'urongoye komine Mukaza, ibibazo bimwe vyashikirijwe mu bihanze ubuzima bwa komine haribonekeza imanza nyinshi z'abahukana biciye muri sentare. Urongoye komine Mukaza agahamagarira abarongoye amashengero gukomeza inyigisho zikaba imbere n'inyuma yo gushinga urugo. Aha ndabona abaserukira amashengero, amashirahamwe, abajeje intwaro gerageza komeze inyigisho z'abagiye gushinga izabo. Mbere n'ingo zaheje gusingwa mu bakwirikiranye. Zijya nyigisho abanyaguba abashodo zone mugira zijanye no kubaka. Mubabwira yuko haheze amezi 3 bagaruka kugira ngo mubahugure. Nayo Nestor Ndayiragije umuhanuzi w'umutumba Nyakabiga aranegura abanyagihugu badahurumbira kuja hamwe mu makoperative. Musitanteri wa komine Mukaza arabakebura ko ataterambere rihari hatabaye urunani. Nta muntu ashobora gutera imbere ari umwe, ntibikunda. Gerageza rero mwigisha abantu kuja hamwe. Ugasanga ishengero ririmwo abakirisu amajana 5,000 bama batonda ngaho. Mugabo nta munsi n'umwe pasteur cyangwa padiri arabafasha ati basi ko musenga hamwe. Mufise n'ivyiyumviro bigomba kumera kumwe, mwemera kumwe, ukumuza hamwe hano
ni muje hamwe misi yose ku munsi w'Imana muje gusenga umwe wese ashiramwe amahera 100 cyangwa 200 kugira ngo ku mwaka uza duharuye umwaka weze cyangwa dufise koperative irimo miliyoni 100 cyangwa 200 hama turondera ico dukora. Amanama amwe nayo akaba bakabiri mu mwaka iheruka yabaye mu kwezi kw'icenda. Elvis Munyaneza, reka tugushimire kuri iyo nkuru wadutohoreje. Abakenyezi bo muri quartier ya Kinama hamwe na Kamenge bagera kuri 60 baronkejwe inyigisho na Maison des Jeunes kuvyerekeye irondoka rijanye n'amagara meza, kuvyara ku rugero hamwe no kwitunganiriza imigambi. Ni nkuru ya mugenzi wacu Peniela Kazemwa. Izo nyigisho zo kwigisha abakenyezi ibijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza, gutandukanya imvyaro hamwe no kwitunganiriza imigambi byatunganirijwe abakenyezi batishoboye bo muri zone Kinama na Kamenge, kuko ariyo makarti atavyitayeho nkuko bivugwa na muganga Lydia niyo kwizigirwa ari mu batanze izo nyigisho. Bagerageza tukarondera abakenyezi bafite amikoro make, tukabafasha mu bitandukanye, tukabigisha kuvyerekeye planning familial, ingene bashobora kuvyita ko abakenyezi benshi baravyibagirwa, kandi muri izi quartier zino Kinama Kamenge na makartier harimo abantu benshi. Rero cha tugerageza kubahamagarira gukoresha ubwo buryo kugira batandukanye imvyaro, kugira bashobore kubaho neza, kuko uriko uratandukanya imvyaro usanga uriko urabaho neza, ugashobora no kurikirana abo bana bake uriko uravyara. Uwo muganga asanzwe akurikirana amagara y'abakenyezi aramenyesha ko n'abagabo bibaraba ibijanye n'irondoka. Urabahamagarira guherekeza abakenyezi babo, siritu nk'ivyo bintu vyo kuja kuvyara ku rugero, kugira tubibasigurire bavyumva, kuko ibintu vyo kuvyara ku rugero n'umugore n'umugabo baravyumvikana bose babiri, kuko ntibirawo umugore gusa n'ubugabo biramuraba, cyo gutuma tubahamagare nabo nyene bagafasha abakenyezi babo. Ubwo ruganda rwatunganijwe n'ikigo Maison des Jeunes rukazomara imisi 3. Peniela Kazemwami, urakenuye nawe kuri iyo nkuru wadutohoreje. Kwisiga amavuta ahindura urukoba ngo birafise ingaruka nini ku buzima bw'abantu, bivugwa na muganga Sandrine niwe nkunda yanonosoye ibijanye n'ihindagurika ry'urukoba, asaba abamaze kuba bisiga ayo mavuta kubiheba ngo kuko ataneza irimwo. Reka tumukurikirana. Bwa mbere bivanye n'ivyo ayo mavuta abakozwemwo, hariho ibikozwe muri hydroquinone, hariho mercure, hariho ico bita glutation, amaside akozwe mu vyamwa. Ivyo vyose babwiye bituma akantu twita melanine gakorwa n'amaselule y'urukoba. Ayo mavuta rero umuntu ariko arayisiga ya melanine irahera. Ingaruka mbi zirahari nyinshi. Ubwa mbere hari ingorane zifatiye ku rukoba, hariho utu infection dutandukanye bivanye nuko umubiri uba uriko uratakaza kwa kwigwanirira. Hariho abo usanga batangiye kuzana urubandu mu maso, hari abo usanga batangiye kuzana utuntu tuduherehere, hari abo usanga batangiye kuzana utuntu tutubarabara dutukura. Hama ikindi muramaze kubona abantu batangura kuzana amabara mu bice byo mu maso. Mwico gihe maze kubona ko hari abantu baca batangura kuzana akantu kakabiribiri kirabura, bikazotinda biziramwo iyindi ngwara yitwa ochronose exogene. Ni babagore muca mubona batanguye kuzana umubiri udasa n'uwo yarafise kera. Hariho amaribori ayoroshe cyane nko mu bindi bihugu bakoresha ico twita amamolecule twita amacorticoïdes. Murazi ko imiti ikora ibi ni vyiza, ugasanga ifise ico twokwita ingaruka mbi ku mafyigo, insuffisance rénale, zigatera n'ama hypertension n'ingwara ya diabete. Mu birye mu maraso rero ni ukuvuga bitembera ahantu hose, niho rero hacatangura kubonekeza ingorane zijanye n'imitsi, ugasanga umuntu ntagisinzira neza, ugasanga umuntu yama umenga ntameze neza, ari irrité niko dovyita mu Kifaransa, mu kibano abatungura utwokingwa ntisa amabara, ugasanga n'umuntu yumva yiyase. Hama ikindi naco abavyeyi bibungenze, hariho bishikire umwana ari mu nda, ugasanga niba abavyeyi ashobora kugira inda ikavayo ntamenye ico yavuyeko kandi vyavuye kuri ivyo. Hama ugasanga n'ushoboye gushikana, hari abavyeyi usanga baciye bavyara umwana ageze ariko afise ibiro bidakwiye. Abasanzwe babikoresha bo bihagarika, abataravyisiga nabo bo bireka. Murantunga ni muganga Sandra niwe nkunda nkuko muhejeje kubibona. Bamwe mu bagendana ubumuga batifuza ko ubuzima bwabo buba bwo gusega, barasaba leta ko bokoroherezwa mu bikorwa bashoboye, na cyane cyane ngo bakabikora bisanzuye. Ni nkuru ya mugenzi wacu Pierre Cravere ruca mu vyuma. Kugendana ubumuga ntibisigura ko udashoboye adashobojwe, ngo beho ufashe ukuboko iminsi yose ubuzima bwawe ngo burangwe no gusegerereza.
George Gatavu umwe mu bagendana ubumuga adashimishwa no gusabiriza baratubwira ko ashoboye gukora umwuga wo kunguruza ibintu ahubwo agasaba leta ko yoborohereza bagakora bisanzuye. Tujana muri Kongo tutaha mu Gatumba tuja muri Kongo tuja mu Gatumba none umupaka warugaye urumva n'ukuri tumerewe nabi dukeneye ko dufata mu mugongo dushigikira tukatatura jabukana utuzigo duto dushira ku isoko tuja mu yindi kwabo tubone kuntu twobaho tureke gusegerereza. Yongera agasaba abanyagihugu ko bitura badatinya ngo boba bagoye agahamagarira n'abandi bagendana ubumuga gukura amaboko mu mpuzu bagakora bakirinda gutungwa no gusega. Abanyagihugu mbona ko ku by'ukuri nabatera kamo ko reka gutinya guha akazi abagendana ubumuga barashoboye n'ukuri abagendana ubumuga bafise makinga yaratwara imizigo muri Kongo ikwe kuza igatwara ibyishoboye igakora akazi ka transport kugira ngo umuntu areke gusegerereza akoresha ikinga giwa twara utuzigaha adukure ngaha dushire ngaha areke gusegereza ko leta iravyanga. Mumenya ko imbere yuko hugagwa umupaka w'u Burundi na Kongo Gatavu na bagenzi be bari batunzwe n'uwo mwuga aho bashobora no kwinjiza amafaranga agera ku 25,000 ku munsi kuduga umwe ariko uyu munsi bakaba batunzwe no gusaba. Pierre Claver uca mu byuma reka nawe ndagushimire kuri iyo nkuru uwadutohoreje. Amareresi 75 kwijana niyo yarose uburenganzira bwo kuja mu higanwa ry'isabukuru Festival ry'amariba uko umwaka utashe kuva mu mwaka wa 2009. Ni nkuru ya mugenzi wacu Jules Vernet na Kimana. Isabukuru ry'amareresi ku rwego mpuzamakungu Festival riko riratunganya ihiganwa ry'amaresi ku nshuro ya 13. Uyu mwaka rikazaba ku civugo kwitunganiriza imigambi n'ubwigenge mu vy'ubutunzi ku mukenyezi entrepreneuriat et autonomisation économique de la femme mu gifaransa. Bertrand Gahimbara jejwe itunganya bikorwa muri Festival aratubwira ko iryo higanwa ritunganijwe. Amareresi twaronse no mwaka twayaronse ava mu bihugu 19 byo ku mugabane w'isi atari wa Afrika gusa hanyuma azokerekanwa mu bibanza 8. Ibibanza 8 hariho Institut Français, hariho ikigo cy'ugwaruka aha mu Kamenge mu ntara ya Gitega aho twita kuri Alliance Franco-Burundaise de Gitega AFG, hariho y'Ibururi mu Rutovu, hariho yo mu Kayanza mu Irango, Imugina mu Cibitoke no mu Isare aho mu ntara Bujumbura. Akavuga ko mu gisata cy'amareresi mu Burundi hari byo twokwishimira naho abarundi tutaragera ku ntambwe ishimishije haba mu gukora amareresi menshi kandi meza canke mu gushigikira abayakora mu gukurikirana ibikorwa vyabo. Zirakwiye kuja ku rugizo mpuzamakungu kanatsinda n'ikivyemeza niyo tuzirungitse mu yandi masabukuru mpuzamakungu mu bindi bihugu barazakira ata kibazo na kimwe ugasanga zabaye selection. Nabaye karorero ka Los Fortune yari muri Benin mu kwezi guheze hamwe na Image en couleur ya Lionel Nishimwe yagize imihiganwa ubuye mu gihugu cyanije. Mumenya ko izo reresi ziri mu higanwa zizokwerekanwa mu ndwi yo kuva kuwa 70 Rusama gushyigenekerezo rya 3 Ruheshi. Jules Vernet na Kimana reka nawe ndagushimire akaba ari nayo nkuru ya nyuma isozereye amakuru yacu uyu no munsi reka ndabashimire mwebwe mwese mudahengeshanya gukurikirana imbonesha kure yanyu BTV Burundi. Shimire bagenzanje bafashije kuyatorokanya, shimire Jessica Karene Ngabire yarayahagarariye. Ndabifurize kubandanya muroranirwa mu byanyu no mu banyu.